Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano, aho tugiye kugaruka ku ntwazangabo ebyiri zihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umwe yabaye mu gisirikare c'u Burundi cya kera Fabu, undi akaba yarabaye mu muhari CNDD-FDD ukiri mu ishamba. Aba bose bakaba bariyemeje kurwanya intwaro ya CNDD-FDD, intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, aho abarundi batari bakeya bari mu mwiheburo ukomeye cane kubera ubutegetsi bubi buterwa na CNDD-FDD. Abatari bake baribaza ko ibintu opozisiyo iherutse gutangaza, aho yavuze ko igiye gutanguza ikiroberi igakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD ikoresheje umuheto. Benshi baribajije ko ari ya majambo y'abahunze igihugu bama bavuga ibintu ariko ntibabishire mu ngiro. Amakuru dufise kandi yizewe aremeza ko hari intwazangabo zibiri zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi zaba zishigikiye uwo mugambi wo gutanguza ikiroberi, ndetse imwe muri iyo ntwazangabo ikaba yaramaze no gushika ku rubuga rw'urugamba, aho yatanguye kwegeranya abarwanyi bazayifasha gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru dufise kandi yizewe nuko muri izo ntwazangabo zibiri harimwo uwahoze muri CNDD-FDD, undi akaba yarahoze mu gisirikare ca kera ex-Fabu, aho bavuga ko bakwiye gufatanya bagakora ibishoboka byose bagakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu bihe bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu hari abarundi bagiye bariyamiriza intwaro zihari kubera akarenganyo bazibonamwo, kugeza aho bafata ibigwanisho. Benshi bariko barakurikira ibiriko barabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, hari igihe bakibaza ko aribwo bwa mbere bibaye canke se bimaze kuba ubwa mbere. Muri kahise byaragiye biboneka neza ko abahoze ku rugamba rwa CNDD-FDD bagiye bafatana n'abahoze mu gisoda ca kera ex-Fabu, amaze bagatabara bagashaka gutabara Uburundi naho byagiye bigorana. Akarero twabaha ni General Major Germain Ntiranyibagira na Lieutenant Colonel Edouard Shimirimana. Aba bombi bakaba barakoze ibishoboka byose bamagana ubutegetsi bwa Nkurunziza, ariko ibyabo bikaba byaraheze nabi kuko byarangiye bafatiwe muri Tanzania bakicirwa mu Burundi, bikozwe na Gerard, umukozi w'iperereza wakoze amabi atagira izina. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha ku n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira abajenerali babiri bakomeye cane bari mu gihugu biteguriye kujya gutangura intambara yo kubohoza Uburundi, reka tumaze tugaruke kuri General Major Germain Ntiranyibagira ndetse na Lieutenant Colonel Edouard Shimirimana. Umwe yahoze arwana muri CNDD-FDD mu gihe uwundi yari mu gisirikare c'u Burundi ca kera. Mu nyuma bose babaye intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. Kuva muri Myandagaro 2017 bari barongoye umuhari FPB imbere yo gufatirwa hamwe mu gihugu ca Tanzania muri Gitugudu 2017. Kuva ico gihe barabuzwe irengero. Benshi rero bariko barakurikira amakuru y'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi baribaza ko ari ubwa mbere byabigiye kuba,
aho abahoze muri CNDD-FDD bafatana n'abahoze mu gisirikare ca kera bakarwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Si ubwa mbere bigiye kuba akarorero n'akangaka tubahaye. Ubundi Germain Ntiranyibagira na Edouard Nshimirimana ni bande? Germain Ntiranyibagira yavutse mu mwaka w'1969 ku mutumba wa Rwintamba muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega. Yeremiya yarize amashuri gushika mu mwaka wa kabiri muri kaminuza y'u Burundi. Mu mwaka w'1995 Germain Ntiranyibagira yararokotse mu bwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi. Inyuma aca asanga abandi ku rugamba muri CNDD-FDD. Muri uwo muhari yarahawe amabanga akomeye aranaduga amapeti. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Germain Ntiranyibagira yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi nk'intwazangabo ku wa mbere 2005. Matrikire yiwe mu gisirikare c'u Burundi ni S219. Kuva muri 2005 gushika muri 2006 Germain Ntiranyibagira yabaye umukuru w'intara ya 4 ya gisirikare, no kuvuga ko yatwara igisirikare mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Kuva muri 2006 gushika muri 2011 Germain Ntiranyibagira yari ajejwe igisata ca logistique mu biro bikuru by'igisirikare. Kuva muri 2011 gushika muri 2012 yari umuyobozi mukuru ajejwe abakozi mu bushiranganje bwo kwivuna abansi. Kuva muri 2013 gushika muri 2015 General Major Germain Ntiranyibagira yakora mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Yoba yakoreye mu gihugu ca Guinea Bissau, cane niho yibanze. Aho arangirije amabanga yahisemwo kuja kwitegurira urugamba rwo kurwanya intwaro y'agahotoro ya Nkurunziza. Muri Myandagaro 2017 General Major Germain Ntiranyibagira yatowe na bagenzi we ngo arongore umuhari FPB. Muri Gitugudu 2017 General Ntiranyibagira yafatiwe mu gihugu ca Tanzania aho yari mu rugendo rw'akazi. Kuva ico gihe nagakuru kiwe. Abamuzi bavuga ko Germain Ntiranyibagira yamye arinda cane kaba n'umuntu adatinya kuvuga iryo agona. Uko yahebye byose mu mwaka w'1995 akaja ku rugamba rwo guhabuza demokarasi, niko muri 2015 yataye ibyubahiro n'umushahara mwiza ahitamwo gusubira ku rugamba kurwanya intwaro y'agahotoro. Bati inkire ntikira kabiri. Bivuga ko igihe hishwa intwazangabo muri CFD, Germain Ntiranyibagira yarusimbye ku munota wa nyuma kubera we bamugeze ko ngo bamwice babona burakeye baca barahagarika. Edouard Nshimirimana yavutse mu mwaka w'1970 ku mutumba wa Bugeni muri komine Byanda mu ntara ya Bururi. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi kwa 9 Myandagaro 1993. Iruhande y'ibyigwa bya gisirikare, Edouard Nshimirimana yize ubuhinga buhanitse mu bijanye no gutumatumanako amakuru, anabironkamwo urupapuro rw'umutsindo rwa engineer. Yabaye intwazangabo mu gisirikare afise matrikire S0280. Edouard Nshimirimana yari ajejwe amabanga akomeye mu gisirikare c'u Burundi gushika muri Nyakanga 2015. Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana niwe yari arongoye igisata co kutumatumanako amakuru mu biro bikuru by'igisirikare c'u Burundi. Uko kwezi nyine niho iyo ntwazangabo yatoroka igisirikare yifatanya n'izindi ntwazangabo zahunze ubutegetsi bwa Nkurunziza. Muri Myandagaro 2017 Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana yagenwe na bagenzi we kuba icegera c'umuhari wabo. Muri Gitugudu 2017 Edouard Nshimirimana yafatiwe ingara mu gihugu ca Tanzania. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Abamuzi bavuga ko Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana yari intwazangabo y'intore itigera itorwa ikosa na rimwe mu myaka yose yamaze mu gisirikare, ariko kandi yababazwa cane n'akarenganyo. Icatumye izo ntwazangabo zifata umuheto ngo zigwanye intwaro ya Nkurunziza muracumva mu ijambo, ndetse murumva ko bari bababajwe n'ibiriko birakorerwa abarundi muri kiriya gihe, dore ko abarundi bicwaga ku bwinshi abandi bakaborezwa igufa bazira ko biyamirije ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko cy'umuhisi Petero Nkurunziza. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 Gitugudu 2017 ku mugoroba
niho umukuru w'umuhari FPB General Major Germain Ntiranyibagira n'icegera ciwe Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana bahagarikwa bageze mu ntara ya Ngara mu gihugu ca Tanzania. Iyo ntara ihana urubibi n'u Burundi. Bukeye havuzwe ibihuha byinshi. Amakuru ya mbere yavuga ko bagiye gupfungirwa ahantu hatazwi muri Tanzania. Igihuha cakwiragijwe n'inzego z'iperereza z'u Burundi cavuga ko banyurujwe n'ikindi gihugu. Hari ayandi makuru yagumye avuga ko Tanzania bahaye u Burundi kandi ko baguzwe amamiliyaridi menshi yahawe bamwe mu bategetsi b'Ingara. Bibaye byo byoba bisa n'ibyakorewe umukuru wa Paripehutu Gahuturemi mu mwaka w'1990. General Major Germain Ntiranyibagira na Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana bafashwe nyuma y'indwi hafi zibiri bo bari bamaze muri Tanzania. Amakuru ava muri FPP yavuga ko bari bagiye muri Tanzania kubonana na bamwe mu bategetsi baho be na bamwe mu banywanyi babo. Biboneka ko bahavuye bahemukirwa. Abategetsi b'u Burundi buramenya ko ariyo bari, baraheza bategura amanhera yo kubagura. Igihe izo ndongozi zifatwa zari kumwe n'abandi bakorana babiri, Kapiteni Libere Nzeyimana batazira Mahopa n'umukenyezi Libere Nijimbere. Abo bose ntawuzi irengero ryabo. Amasoko yacu mu iperereza ry'u Burundi yo yatubwiye ko izo ndongozi zibiri zahawe Gerard Ndayisenga yatwara iperereza mu ntara ya Muyinga. Bamaze gushikanwa mu biro by'iperereza i Muyinga baba barahohotewe bimwe biteye ubwoba. Amasanamu yabo arafatwa bariko baricwa nabi nk'uko maze arungikirwa umutegetsi wo hejuru cane. Yari yasabye nk'uko yakunda gusaba ko bamufatira amasanamu bene ayo ku bantu yanga cane. Ayo masoko yatubwiye ko naho bagiriwe nabi cane baba bapfuye ataco bavuze, ari nayo mpamvu atankurikizi byagize ko bakorana mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ibiziga by'izo ndongozi zibiri biba byatawe mu binogo byacukuwemwo inzahabu muri imwe mu makomine y'intara ya Muyinga. Mu Barundi batandukanye ndetse bagiye baraba mu gihugu haragiye haba ibintu bitandukanye byerekana ko byanze bikunze ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya, aho Abarundi bagerageza gufata ibigwanisho bakarwanya ubutegetsi mu bihe bitandukanye kubera akarenganyo babonamwo. Twarabonye ingene Inamujandi yatanguje ikiroberi co kurwanya ubutegetsi bw'abakoroni mu mwaka w'1934. Twarabonye ingene ibyabaye mu mwaka w'1935 muri 1939 byabyaye ikiroberi co mu mwaka w'1972 coba cari kirongowe na Canisius Mpasha bene Ezechiel Biyoyirero. Twarabonye ingene ibyabaye mu mwaka w'1972 byabyaye ikiroberi ca Paripehutu catangujwe na Injiniyeri Reme Gahutu. Twarabonye ingene ibyabaye muri 1993 byabyaye ikiroberi ca CNDD cari kirongowe n'umushikiranganji Leonard Nyangoma. Iyi nkuru nayo irikweretse ingene ibyo Nkurunziza yakoze muri 2015 byabyaye ikiroberi ca FPB catangujwe na General Ntiranyibagira na Colonel Nshimirimana, nk'uko hariho n'iyindi mirwi y'ikiroberi. Ibi byose biratwereka ko n'ikiroberi kigiye kuvuka iki gihe kizaba gifise imbaraga ndetse ko kigomba kubaho kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Icigwa nuko na CNDD-FDD yaba igiye kurwanywa ku rwego ruteye ubwoba. Icigwa kiri nuko iterabwoba no gukomeza n'ubukomezi bwa leta atari byo bibuza ko habaho abaroberi. Kwica Inamujandi ntibyabujije ko Mpasha abaho. Igandagurwa rya Gahutu ntiryabujije ko Nyamugoma abaho. Inyuruzwa rya General Ntiranyibagira na Colonel Nshimirimana ntiryabujije ko Red Tabara ikomeza. Intwaro yari ikomeye cyane nk'iya Perezida Bagaza ntiryabujije ko havuka Paripehutu. Ikintu cyonyine cyo turinda izi ntambara ni ikiganiro c'amahoro kandi mu kubahana, ndetse CNDD-FDD ikemera kuganira n'Abarundi bose.